nitwa Mugisha Shakil, nkaba ndi artiste en même temps leader w'abartiste ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nkaba ntwara entreprise yitwa Shakart, akaba ari entreprise ikora ibintu byo gushushanya ndetse no gushariza amazu n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bijanye n'ibyo gushushanya. Kumenya ko mfite impano yo gucapa niga mu mashuri mato mato, ngenda kwiyameliora ngeze mu mashuri yisumbuye mpura n'abandi nzandigiraho bikeyi. Niga muri deuxième nacapa amadesa matoyi, narakunda kuraba amadesa anime cyane, nibyo natanguye capa. Nkaba natanguye gucapa mfite imyaka 13 aho nari niga mu mashuri yisumbuye, niho naciye nja muri club ya art, niho navuga nti natanguye kubona kubyinteresa ko cyane. Natanguye kuri coloriage nk'umwana akiri muri maternelle, mugabo ingabirano yo gucapa nege kwibona exactement nkuze, mugabo gucapa na capa ibintu kwikurayo amadessin asanzwe. Natanguye gucapa nkikiri muto cyane ngifise 11 ans, natanguye ndagira utudessin duto duto, hama mu nyuma ndaronka uza aramfasha mu nyuma. Muri société ubu biratanguye kuza kuba developer gatonya par rapport y'imyaka yahera, aho utigera ubona umukobwa bamwakira neza avuga ati ivyo ni vy'abahungu, nta mukobwa agira ivyo. Ariko ubu nko muri famille baranansutena bakambwira ati courage ubandanye, ingabirano Imana yaguhaye uyidevelope mu bwitonzi. Baratangara rwose kubona ndi umukobwa capa, nta nuko bavyumva ko nafise iyo ngabirano. Muri famille ndafise abacapa, me nabo nyene barasutera ati bandanye igira iyo ngabirano ikurikire ko si ikintu gito cyane. Nk'umwigeme acapa muri société baratangara cyane, ntabyo batahura kubona umukobwa ashoboye nk'abahungu, hama muhira byakira neza, barazi ko ari ikintu nakunze kuva kiri mutonyi, yego baranyankohaje. Mu by'ukuri ngitangura byari bigoye, novuga nti babona kumengo ndiko ndata umwanya, ntibanavyumva igituma ndiko nk'inguvu zanje muri ivyo bintu. Mugamunye mamaze kubona ko hari abandi biteje imbere kandi naje bimaze kugira ico bimariye, niho batanguye kuza baramfasha nabo nyene banshigikira. N'ubu unye baranshigikira meze neza. Muri société bavyakira neza, même si hari abantu batakwankohaje cyane, bibaza ko atari ikintu co ni babona importance en fait ya bavuga ko ari ikintu ari perte du temps. Muganda vyo niveau muri famille baranyankohaje cyane, barabona ko bifise akamaro, ari talent Imana yampaye. Monoterera abandi bigeme bafise iyindi ngabirano Imana yabahaye mu buryo butandukanye, nuko batocika intege bakagira inguvu n'ubwirira muri iyo ngabirano yose baba bafise, yaba ari mu gutamba, mu kuririmba, mu gutwenza abantu, ikintu cose ingabirano yose Imana yarahawe akomplete abandi muyo aba afise wenyene kubwiwe. Ku bandi bakobwa bafite impano ingabirano, nobatera akamo ko gukura amaboko mu mpuzu bagakora, bakerekana nabo nyene ko bashoboye nk'abandi.
ego bakareka gukengerwa gusuzugwa bagatera imbere bagashika kure. Akamonotera abandi bapfasoni cyangwa abakobwa bafise tano yo gucapa canke izindi tano zezo zose nuko bogerageza kuza barazidevelopa bakerekana ico bashoboye kuko abakobwa nabo nyene barashoboye. Ingorane abakobwa dufise kenshi ntitwiyemera tubona umengo ibintu byose biraturengeye umengo si byacu, ariko akamono batera abandi bigeme nuko mbere ya byose kwanza bo kuyemera hama babonye pedetse babonye bibagoye arashobora kwegera umuntu abasanzwe abikora kuko umuntu wese arabona ko ashaka ikintu mu bwaka buriya gihera ashobora kwegera umuntu abasanzwe agikora akamubwira akamubaza ingene byagenze kugira ngo ashobore kumuteza imbere nawe nyene komisa akongera kandi akagira akiinforma kugira ngo ashobore kugera kure nawe nyene. Akamono abandi bakobwa nuko bogerageza akadevelopa tano bafise kuko si bose baronse iyo talo. Cyane abakobwa bakunda kubasuzestima ngo ntibazi kuririmba ntibazi gucapa ntibazi kugira iki, ariko ndatumire bose yuko boza bagakoresha iyo ngabire baronse bakayikoresha kugira biteze imbere bongera ateze imbere igihugu. Nuvuga yuko ubwa mbere nkitanguza Shakarts nari mfise ide kwanza yo gushobora kwegeranya abakenyezi canke abakobwa niko no bivuga bo ngaha mu gisagara, kuko hari ukuntu umenga barakumigwa, hari ukuntu umenga abakobwa ntibashoboye, mugabo ugiye kuraba réellement abakobwa barashoboye. Ndashimira Francine Yonsaba niwe ariko aratanga exemple nziza cyane gose ku bakenyezi no ku bakobwa bangana ngira nkawe n'abandi batonya biwe. Je novuga yuko iyi projet nk'itangura kugira ngire Shakarts nayo mfise vision yo guteza imbere cyane gose umukenyezi n'umukobwa, n'ubunye akaba ari byo bikiriko birabandanya bigikorwa. Rêve mfise jewe ni kubona nshobora gutera imbere nkaba n'abandi ashobora gutera imbere mu ngabire mu mpano bahawe, nkabona igihugu canje giteye imbere dukora nk'ibintu bya art tukabona yuko habaye ikintu changement, kuko ubu unye art mengo iri neglige mu Burundi, ahandi mu bindi bihugu iri developer umva abantu benshi aho ni façon de kwexprimer ukuntu ibintu ngene biri mu Burundi hehe. Rero rêve yanje no kubona ishobora kuba developer mu gihugu cyacu. Amarêve mfise ni kugera kure cyane ikintu nshaka kuba umustiliste n'umudesigner. Mu bijanye no gucapa nifuza kugera kure hamwe nyene na Shakarts company, kugera kure guteza imbere art mu Burundi gushika kure. Yego. Ndakeneye kubona art mu Burundi iteye imbere, ndakeneye kubona ko igihugu cacu giteye imbere kimenyekanye mu yandi ma pays yose muri domaine ya art, kuko art mu Burundi ni ikintu kiri neglige cyane, babona ko ataho yoshikana umuntu, ariko ndakeneye kubona ko mu Burundi twoteza imbere surtout Shakarts igateza imbere art mu Burundi ikerekana importance yayo. Yego. Gambere na mbere ndoto mfise ijanye n'Uburundi bw'iwacu, hari ukuntu abanyamahanga bishizemo ko abarundi ntibakora, bishizemo ko abarundi turabanebwe, alors que ngaha mu Burundi hari abajene benshi bakora bafise imigambi myinshi kandi ndisi uko iyo migambi yo kubaka igihugu. Rêve yanje mfise n'uyo kubona image y'u Burundi ihinduka mu makungu, hama mu myaka iza nibona ndumu grand artiste.
nkuko bamwe bagenda barabibona ku marezo sociaux n'ahandi hatandukanye, abakobwa bariko baravyuka mu bintu bijanye no gushushanya, aho batwara amahiganwa ndetse n'ibikombe hirya nino ku bijanye n'ivyo gushushanya. Gituma twahisemo gushushanya canke gucapa aba bigeme canke abagore mubona, nuko ari abantu bari novyita mu gifaransa bari influent ngaha mu gihugu. Nkuko nabivuze nabisubiriyemo kandi Francine Niyonsaba ariko atanga akarorero keza kuri batonya biwe n'abakuru biwe, ndetse n'abandi bose batandukanye nka Jean Gapia, nkuko mubona umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, bari mu bantu bamwe bagenda baratanga inyigisho cyane gose kandi baha akarorero ku bandi bakobwa. Le 8 mars ni umunsi mukuru w'abagore n'abakobwa. Nipfurije yuko ata mukobwa yogumiza amaboko mu mpuzu ngo arindiriye iki, afise iyo ngabirano nayikorereko abwira ngo ashe kwiteza imbere n'igihugu cacu. Kuri uyu munsi mukuru ndabipfurije akanyamuneza, kuko umwe wese ahari abe fier y'icari, kuko turafise akamaro kuri ino si, aho tuba, aho tugendera. Umugore adahari nta buzima buba buhari. Je no kwifuriza abandi bigeme nuko bokora bakerekana izo ngabirano Imana yabahaye, kuko si benshi babimenya, bakavyerekana hama bakerekana akamaro umukobwa w'umurundikazi ashoboye. Akamo noterera abagore muri le 8 mars nuko abagore boryoherwa n'ico bari, bakabona bakamenya importance bafise mu gihugu, ari bafise amatalent bakayerekana, kuko abagore kenshi bakunda kuvuga ngo ntibashoboye, ngo nta kamaro bafise, ngo novuga ko ari abantu bataco bamaze, bajeje ngaho gukora ikintu cyose babwiye, ariko ifu yuko abagore berekana ko nabo nyene hari ico bashoboye, bashobora kuzanira guteza imbere igihugu, bakazana ikintu kinini mu gihugu cacu. Akamuno batera ni abakobwa twese tuje imbere, twerekana ico dushoboye, hama duteze imbere igihugu cacu. Novuga ko kuri uyu munsi wa le 8 mars ni umunsi udasanzwe cyane gose kuri jewe nanje, kuko nakuze mfise mama wanje je wenyene. Mama yarafise impact nini cyane gose kuri jewe, niwe natumye ngera no ngaha. Iyo hataba umuvyeyi wanje, hataba mama wanje, novuga yuko ntabangeze ngaha kandi ntaba nkora ivyo ndiko ndakora ubunye muri no saha. Donc uyu munsi ni umunsi wiwe, kandi ukongera ukaba umunsi w'abandi bamama bose bashoboye kutuvyarira aba artistes, ndetse bashoboye kutuvyarira abana bashobora guteza imbere igihugu c'u Burundi nkuko muriko murabibona.